Fasha umwana wacu kuko agiye gupfa. Ikintu nipfuza nuko umwana wacu yoba muzima nubwo twoguma mu bukene. Ayo n'amajambo tubwirwa n'umuvyeyi w'uno mwana. Ndabaramukije cyane mwiriwe canke se mwaramutse bivanye naho muherereye. Uyu munsi mu kiganiro mbwira muganga tugiye kubashikiriza inkuru y'umwana wo mu gihugu cy'u Rwanda yavukanye ubugwayi butangaje, ubugwayi bubabaje, ubugwayi butoroshe. Ni Joyce agiye kubashikiriza ino nkuru. Umuvyeyi w'uno mwana mubona yitwa Tereze. Uyu mwana amaze igihe gito cyane avutse, afise amezi make avutse. Umuvyeyi w'uno mwana igihe yari yibungenze afise inda y'uno mwana yagomeje kuja kwa muganga nk'uko n'abandi bavyeyi basanzwe babikora mu gihe bibungenze, kuja gukoresha ibipimo kugira ngo basuzume amagara y'umwana mu nda uko amerewe. Tereze yagiye kwa muganga gukoresha ibipimo bitatu, kwa muganga bamubwira yuko umwana ari mu nda ameze neza nta kibazo na kimwe afise. Niho yagiye kuja gukoresha igipimo kigira kane, abaganga baza kumubwira yuko umwana ari mu nda afise ikibazo. Yaraririye abaganga muri uwo mwanya arabatakambira, arababwira yuko bomufasha imbere yuko yibaruka. Abaganga baramubwira ntibigikunda kuko inda yari igeze mu gihe cyo kuvuka yegereje ifise amezi 9, ntivyari bigikunda ko hari ico bomufasha. Tereze yasubiye muhira n'amarira n'agahinda yibaza ingene agiye kuvyara umwana afise ubumuga. Igihe cagiye kugera Tereze agera mu gihe cyo kwibaruka asubira kwa muganga, ntivyamworoheye kugira ngo ashobore kwibaruka neza. Habaye kumukorera operation, baterura umwana mu nda, maze bamaze guterura umwana mu nda basanga koko afise ubugwayi. Umwana avukana gonflement de la tête, umutwe wiwe wari uvyimbye ariko ntiwari uvyimbye cyane nk'uko mubibona uno munsi. Guhera uwo munsi niyo saha ubuzima bw'umuvyeyi n'umwana buratangura, ntibwari bworoshe. Tereze amaze gusubira muhira, yasubiye muhira na wa mwana ntivyakunda yuko amuterura n'iminota irenze 10. Yama amuryamika kandi bigasaba yuko amuba hafi. Ivyo rero ntivyamworoheye mu buzima bwa misi yose kuko bari basanzwe babayeho mu bukene we n'umufasha wiwe. Ariko nubwo biruko bitayeho umwana wabo w'umukobwa, bamuba hafi, bamuha urukundo nk'ubwo abamama bahereza abana babo. Tereze avuga yuko igihe yasubira muhira amaze kwibaruka, ababanyi, inshuti, abagenzi canke se umuryango ntivyakunze yuko baterura uno mwana ngo bamwishimire nk'uko abandi bamama basanzwe babikorerwa mu gihe bibarutse. Uyu mwana yaraguye guterura kubera uyu mutwe wiwe uko bwaca nuko bwira umutwe wiwe wakomeza kuvyimba. Tereze n'umufasha wiwe ntibicaye, nubwo bari bakenye bakomeje kujana umwana wabo mu bitaro bitandukanye ku baganga bakomakomeye bo mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo barabe yuko boshobora kuronka umuti wovura uno mwana wabo. Abaganga baragerageje uburyo bashoboye ariko ntivyigeze bikunda ko umwana yoshobora gukira. Haza kugera igihe babwira umuvyeyi yuko bitashoboka yuko boronka umuti wovura uno mwana ari uko bomutwara mu mahanga. Tereze yagize ibibazo bitandukanye kuko we n'umufasha wiwe nta buryo bari gushobora kuronka bwotwara uno mwana kumuvuriza mu mahanga, niko guca asubira kwicara muhira aratekereza. Igihe kiza kugera ikinyamakuru ca Afrimax TV kigenderera umuryango w'uno mwana, bakwiragiza inkuru y'uno mwana kw'isi yose, maze aronka ubufasha. Mu bufasha uno mwana yatangiye kuronka, icambere yaciye arondera agakinga kugira ngo ashobore kuza ashiramwo uno mwana bagiye kwa muganga canke se mu gihe bari muhira kuko yari afise ikibazo cyo kumuterura umwanya munini.
kandi tubamenyesha yuko muri ico gihe cyose umutwe w'uno mwana wakomeje gutera ubyimba, uko bukeye nuko bwije umutwe w'uno mwana wakomeza kwiyongera. Ariko mama wiwe yamana ibyizigiro by'uko umwana wiwe azokira akaba muzima, umukobwa wiwe azokira akaba yoshobora kumutuma amazi kuko yaramukunda nk'umuvyeyi wiwe. Uyu munsi uyu muvyeyi amaze kuronka pasiporo yoshobora kuja kuvuriza umwana wiwe mu mahanga. Mu byo asabwa, arasabwa uburyo bwinshi kuko itike, ibikoresho, uburaro, ibikoresho azokoresha mu gihe yoba ari hospitalize mu mahanga ni ibintu bitoroshe kuko we n'umufasha wiwe basanzwe babayeho mu buzima bugoye. Ariko inkuru imaze gukwiragizwa, Tereze yakomeje kuronka ubufasha, ariko tubamenyesha yuko urwo rugendo ntirurakunda kuko hari byinshi bikibura. Rero nubwo biruko afise ibyizigiro by'uko hamwe n'Imana byose bizogenda neza, Imana izokorera mu mitima ya benshi maze uno mwana wiwe akavugwa akaba muzima. Reka tubashimire mwege mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Reka dusabe wewe woba uri muzima uno munsi, ufise umubiri ukomeye, uragenda urabyuka ukirigwa amahoro. Menya neza yuko hariho benshi bababaye, hariho benshi bafise ibibazo bitandukanye, hariho benshi batagira amaguru, batagira amaboko, kandi bose basaba ubufasha. Ntaco twotanga atari gusenga, ntaco twotanga kuri uno mwana atari kumuba hafi mu buryo bw'amasengesho. Urasabwa umwanya wo kumusengera kugira ngo Imana ikorere igitangaza uno muvyeyi, kuko igihe cyose yabayeho afise inda y'amezi 9 yari yipfuza kubyara umwana muzima, yari yipfuza kubyara umwana ngo amutume nk'uko abandi bamama babikora. Ariko kubera Imana iguhaye arico wakira, uyu munsi arasaba amasengesho, uyu munsi arasaba ubufasha. Nahawe kugira ngo ugire icyo ufashije uno muvyeyi, nahawe kugira ngo ugire icyo ufashije uno mwana. Reka tubashimire mwege mwese mwadukurikiranye, tubibutsa kugira ngo mukwiragize ino nkuru hirya no hino ku bagenzi banyu, uno mwana abashe kuronka ubufasha butandukanye, maze umuvyeyi wiwe azagire icyo ashima kubamufashije, kubamugezeho ndetse no kubamwitayeho. Murakoze cyane, mugire umugisha. Mwari kumwe na Joyce, niwe yari karabashikiriza ino nkuru y'uno mwana. Murakoze, mugiraho muba mubawe.